nitwa Patiri Beniste Niyontore, nkaba ndi ngaha mu butumwa kuri Lycée Muramvya nk'umuyobozi wa rino shure. Iri shure ryatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1975. Ishure rimaze kuramura incabwenge zitari nke muri kino gihugu cacu c'u Burundi, kandi bakaba barangura imirimo yabo mu ntande zinyuranye z'ubuzima bw'igihugu, imbere harimo n'indongozi za kino gihugu c'u Burundi. Abanyeshuri bamaze kuhiga barashika 12,000 birenga gatonyi. Hari n'abamaze kuharonkera impapuro zirangiza amashuri yisumbuye barashika 1000 birenga gatonyi 5,000. Nakanyamuneza rero turiko twitegurira guhimbaza yubire y'imyaka 50 nkuko nari nabivuze ko ryatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1975. Umwaka rero wo guhimbaza yubire turifuza kuzowugurura muri bici mu kwezi kwa gatanu, hanyuma tuze tuwugare neza tuyimbaze neza mu 2025 mu cirizo rizokurikira. Ego iri shuri ribayeho neza, navuze ko ryama riko riramuramura ku mwaka. Turahimbawe n'urugero tugezeko, ariko twama dufise intambwe yindi yo gutera, cyane cyane twifuza ko yubire yohasiga ikindi gishasha gisumba ko twahora, haba mu bumenyi eka no mu bundi buzima bwa rino shuri. Imigambi dufise mu gutegura yubire, imigambi nyamukuru no ivuga ko ari inkine. Umugambi wa mbere nuko twifuza ko kuri rino shure twobandanya dukurikirana ku buryo bwa hafi abanyeshure, haba mu ndero eka mbere no mu vyigwa. Cyo gituma twiyumviye ko uburyo bubereye icyambere twokora yubire ikakidusigira ukubaka uruzitiro, cyo twita mu gifaransa clôture, kugira ngo abana bashobore kuba mu kigo hatekanye atabindi bintu bibasamaza. Ikigira kabiri nuko iyo dutegura yubire imyaka 50 yose iheze, hari ibintu bimwe biriko birasaza, dufatiye mu buraro matera, kadufatiye mu mashuri intebe, eka no mu biro bitandukanye hari usanga hari bikenewe kugira ngo bishobore gusubirizwa ibitabo by'abanyeshuri n'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Eka mbere na rino shuri rirakenewe ko rigira kandi karangi keza, kugira ngo ako kanyamuneza ka yubire kaze kagaragarire no muri iryo shure risa neza, ishuri dukunda. Ubugira gatatu nuko dukeneye ko iri shure ryotera imbere mu buryo buboneka, kugira ngo abanyeshuri babandanye babaho neza, haba mu gufungura eka mbere haba no mu vyigwa. Turifuza rero yuko twobandanya tuteza imbere rino shure mu migambi itandukanye. Twaratanguye mu bijanye n'uburimyi, imirima irahari ariko ntivyikwiye. Turashaka yuko n'ibindi bisata by'iterambere byoshikirwa, ego nko kubaka nk'amazu canke tugasubiramwo yarahari, kugira ngo ariko kandi kuri urwo rugero nyene bodufasha no kugira ngo abanyeshuri baronka aho bakinira, ibibuga vy'umupira y'amaboko y'amaguru. Ubu ntitugira aho dushobora gukinira, turifuza ko nabo bodufasha no muri iyo ntumbero. Muti none bizogenda gute? Mu buryo murabufise? Si uburyo dufise, mugabo akakanya ka yubire kaduhaye akaryo ko gutera kamo cyane cyane abahize. Turazi yuko hariho abahize bari mu buzima butandukanye, kandi Imana yahezagije ibintu, naye turabateye akamo kugira ngo badufashe. Navuze ko barenga abo tutera kamo bararenga 10,000 bize ngaha, uko mbuze 12,000 harimo n'abari ngaha no mwaka. Mugabo hari abari mu gihugu, hari abari mu makungu, hariho abajejwe bari ku rugero rwo hejuru mu ntwaro, eka mbere n'abihebeye Imana n'abasaseredoti. Abo bose turabateye akamo kugira muri iyo migambi badushigikire. Duteye akamo kandi n'abo bose bumva iryo terambere. Ubwa mbere
abatujejwe mu bushikiranganji kamwe no muri Eklezia Gatolika ikimvukira zino ntara kuko yirise mu gutangura yashyizweho n'icyifuzo ca bene intara nyene. Abo bose rero turabateye akamo mudushigikire muri iyo migambi. Ego intambwe iramaze guterwa, turamaze gutangura guhimiriza abahize. Hariho umugwi watanguye mu ntumbero yo kwitegurira yubire. Turifuza ko no mu minsi iza twobandanya twagura kugira ngo mbere n'abandi n'ayandi mashirahamwe ashobore kwinjiramwo, twese tuje hamwe dutegure iyo yubire izoba ihimbaye kandi izofashe kugira ngo ishuri ribandanye ritera imbere gusumba. Murakoze.